ibyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditse Luka. Muri iryo minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, jewe naje kuzana umuriro ku isi kandi nta n'ikindi nshaka atari uko wo kwaka. Ntegerezwa kubatizwa mbere umutima ntuzoja hamwe ntaronse iyo batisimo. Mbega mwiyumvira ko nazanywe ku isi no kuhatera umutekano? Eka nyabona ndababwiye ko naje kubateranya. Kuva ubu inzu ibamwo batanu bazoshira kubiri, batatu batandukane na babiri, babiri nabo batandukane na batatu. Umwana azotandukana na se, satandukane n'umwana wiwe. Umukobwa azotandukana na nyina, nyina atandukane n'umukobwa wiwe. Umukazana azotandukana na inabukwe, inabukwe atandukane n'umukazana wiwe. Ushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Tuzirikane iri jambo ry'Imana duhere mu gisomwa ca mbere. Pawulo mweranda inyuma y'inyigisho yashikirije abanyefezi, igisomwa cy'uyu munsi kitwereka ko yariko arasenga abasabira. Yagize ati, nico gituma nkubitira ibipfukamiro imbere ya Data ari we ubuvyeyi bwose bukomokako. Bikatwereka ko ari uburyo bwo gusenga umuntu yerekana icubahiro afitiye Imana. Kandi kuri Pawulo ni nka bishasha kubera yuko abayahudi ubwabo bakunda gusenga bahagaze canke bicaye. Ko Pawulo mweranda rero asenga apfukamye, iki kiri muri bishasha cazananye nuko yakiriye inkuru nziza ya Yezu Kristo, natwe ubu turabikoresha. Pawulo mweranda bifuriza gukomera mu kwemera no mu gutera imbere mu rukundo. Ibitwibutsa na twebwe wa mutima ubumwe n'urukundo no gusangira neza ivy'Imana iduha, nk'uko icivugo c'uyu mwaka muri diocese nkuru yacu kibiduhamagarira. Gukundana hagati yacu, ariko bidusaba kubanza kuzirikana neza urukundo natwe Yezu Kristo yadukunze. Pawulo mweranda yavuze yuko ari urukundo ataco rwogereranywa, rurengeye mbere ubumenyi bwose. Gutyo akaba ariko arereka abagireki kubera ko bishimira ubwenge bwabo, bibaza ko ico gihe ubuze ubwenge abari bafise amahirwe. Pawulo ariko abereka yuko urukundo rwa Kristo rurengeye na kure ubwo bwenge abagireki bishimako. Pawulo mu gusabira abanyefezi aratwigisha natwe gusabiranira bimwe bivuye ku mutima, ntitubigire gusa ku munsi w'Imana nk'uko bisanzwe bitekanijwe mu bisabisho rusange, ariko dusabiranire no mu kindi gihe mu bisabisho byacu. Kandi ugusabira abandi, gusabiranira hagati yacu, byerekana umutima wo gushigikirana n'ubumwe. Gutyo niho dushobora no kurwanya wa mutima mubi ukunda gufata abantu benshi mu kwipfuriza inaba abandi, baba ababagiriye nabi canke mbere inzigo usanga isanzwe iri mu mitima y'abatari bake, ituma umuntu ababazwa nuko mugenzi we ateye imbere, amerewe neza canke abiwe n'ivyiwe biteye imbere. Pawulo kandi arabera akarorero abashinzwe amabanga kugira ngo basabire abo bajejwe. Turumva ko umuryango w'abanyefezi yatanguje ndetse n'iyindi, Pawulo mweranda yama abafise ku mutima abasabira. Yibazana imbega kujya kenshi abajejwe amabanga atandukanye, abajeje gutunganiriza ab'Imana yabahaye ku rugero rwo hejuru mbere kumanuka hasi, mbega burya baribuka gusabira ab'Imana yabashinze. Ico ni igikorwa gihambaye uyu munsi gisomwa kibatumirira kugira umwitwarariko wabo Imana yagushinze, baba abavyeyi mu rugo kwitwararika gusabira abana, kuko abenshi usanga bariko baridoga ngo abana bananiye, mugabo bazote mbega ubasabira kangahe, ukabona yuko umwitwarariko atawuhari. Bisubiye Pawulo mweranda aratwibutsa ijambo rihambaye
atubwira yuko ubuvyeyi bw'Imana ari bwo byose bukomokako ibiri mu ijuru no ku isi. Bikatwibutsa rero kandi binaduhamagarira guha Imana icubahiro kikwiye, kuko niyo itanga byose bikomoka kuri yo. Mu nkuru nziza nko nabivuze mu ntango y'imisa bayita inkuru nziza y'umuriro. Itangura itubwira ubutumwa bwa Yesu icamuzanye ngo no gutandukanya. Ibyo bigaca bigira inkurikizi kubemeye kumukurikira abatwigishwa biwe. Ni inkuru nziza, ariko imbere yuko twubandanya duhamagariwe gushishoza neza, kuko uwogarukira ku majambo gusa yotirimuka yumvise ko Yesu uwo tuzi ko ari umwami w'amahoro yazanye no kudomeka umuriro, kandi yifuza ko waka neza utazimata canke amutera umwosi gusa, ko umuriro waka neza. Umuriro turawusanga ahenshi muri Bibiliya nyeranda, kandi ufise n'isiguro mu bihe bitandukanye. Turibuka igihe ca Sodoma na Gomora, ingene abantu baho bari bimonogoje mu gucumura, igihano baronse wabaye umuriro wabarigise. Na Musa igihe yararagiye, turibuka yuko ngo yabonye igisaka caka kitazima, akagomba kwegera akumva ijwi rivuye muri ico yari Imana iriko iramwiyereka. Ngo na Eliya igihe yurira mu ijuru ngo yatwawe n'umukogote w'umuriro. No mu bwuzure bushasha turibuka ingene Yakobo na Yohani babonye ingene abanyasamariya banse guhi inzira Yesu, bagize bati turekurire dusabe uyo muriro uve mu ijuru ubotemo batongora ubatikize. Turazi yuko umuriro uteye ubwoba. Iyo muri ko muraraba ya miriro ya Nyakanga hari amashamba manini ingene usanga n'abazinya bibagora. Umuriro kandi kiretse guteye ubwoba uraryorora kandi ukanasusurusa. Muramaze kuvyumva iyo mugiye ahari akabeho gakwiye, umuntu ataronse akariro kamususurutsa biramugora. None muri ubwo bwoko bwose bw'imiriro turiko turavuga, nubwo tutanavuze Yesu, ariko vuga umuriro uwuhe? N'umuriro wa mutima mweranda, n'ububasha bwa mutima mweranda bugereranywa n'umuriro. Turibuka ko na Yohani Batista agira ati jewe ahanje ndababatirisha amazi, ariko hagiye kuza uwundi ushubukuru we azobabatirisha mutima mweranda n'umuriro. Na Luka arabitwibutsa ko ku munsi wa Pentekoti abatumwa bari bakoraniye hamwe, hanyuma ngo babona imbeya z'umuriro ziricagagura zihagarara ku mutwe w'umuntu wese mu bararaho, mu bose ngo baca buzura mutima mweranda. N'umuriro wa mutima mweranda ugira ibintu bishasha. Yesu yaje kudomeka uyo muriro w'urukundo, umuriro wa mutima mweranda uhindura ubuzima bw'abemeye kumwakira. Ariko rero bisaba guhitamwo atagukebaguzwa, kandi iyo uhisemo gukurikira Yesu kumurikirwa na mutima mweranda birafise inkurikizi. Haca haza gutandukana n'abatarahitamo gukurikira Yesu n'abatarahitamwo kumurikirwa n'uwo muco wa mutima mweranda. Amahoro Yesu azana nk'uko benshi bohava babyibaza, situze so kujandajanda, ahubwo nukuzirikana yuko ukurikiye Yesu yama mu ntambara yo mu mutima, intambara yo guhinduka ku munsi, navyo nyene bizana ingaruka mbi mu buzima gushikaho no kuruhamo. Uwahora ari nko mu mugwi w'abasuma canke abagizi ba nabi bandi, abavuyemwo cane cane iyo yarazi amabanga atari make, baruhuka bamugiriye nabi, ntibasubira guhuza. No mu miryango imwe imwe haraho usanga hariho abatukwa, abaturubikwa bazira ko bagiye gusenga vyonyene. Ijambo Yesu atubwiye uyu munsi yavuze kiriya gihe n'uyu munsi iracari rishasha. Kuri abo bose bahisemo gukurikira Yesu,
badafise amahoro, kandi niko bimeze ukurikiye Yesu hari ibyo ategerezwa guheba bigereranywe n'intambara yo ku munsi mu mutima wa muntu. Iri jambo ry'Imana rero uyu munsi kuri abo bose bagerageza kugendera ingingo ukuri n'ubutungane, baheza bakagira uruhamo cyane cyane mu buzi bwo mu gihugu cyacu cyangwa n'ahandi, ugasanga nibo babaye abansi kubera yuko bemeye kugendera ukuri n'ubutungane, ntibacike intege, bakomere mu kwemera bisunze Yesu. Mbere tumvise ko yavuze n'ijambo ry'ibatisimo. Ibatisimu yashaka kuvuga ukubabara no gupfa kw'ivyiwe, kandi abo bari muri izo ngorane bahisemo gukurikira Yesu. Mbere intambara yatanguye no gutandukana kwatanguye hagati yabo n'abakigira mu mwijima, borema bisunze Yesu. We atigeze agira ubwoba namba imbere y'ibatisimo ariko aravuga no kuvuga urupfu rwiwe. Yagira ati ntegerezwa kubatizwa mbere umutima ntuzoja hamwe ntaronse iyo batisimo. Uyu mukama Yesu nawe igihe cyose uri mu ngorane ahamwa azira ubutungane, kuri n'ubutungane, uyu mukama Yesu ntagenda atamugwaniye. Tugire Kristo.